Shabala ngoma. Nisikiliza dada, nisikiliza. Mumve mukobwa. Nyie mabinti watatu. Mwebwe batatu mwabakobwa. Yule kijana. Uja muhungu. Kama unataka kupende. Nambushaka kwa gukunda. Nitwa Pascal Ndowarugira. Abenshi mu bariko barankurikirana banzi ku izina rya Frapa. Nkaba ndongoye societe Ikindi. Societe Ikindi ikaba irimwo ibitandukanye, irimwo ibikorwa bitandukanye, harimwo uburimyi, ubworozi, harimwo byo gutunganya amaresitora, gutunganya ibibanza vy'iratiro, gutunganya kumure indimo zitandukanye, na cane cane mu gukora ubworozi butari bumenyekanye ngaha. Kuri no mwanya byo tuko turihatira gukora twati mu makrebe atandukanye, nibaza ko ari byo tugira tuvuge ko cyane ko gisata c'impano. Harimo impano zitandukanye nkumbone nkuko mwamaze kubibona nga, hakaba harimo abadanser, danse traditionnelle, danse moderne. Ivyo bikaba biza gufasha kumbure twerekane impano z'abana b'i Burundi, aho dusanga hari abantu bafite impano nyinshi ariko bari hariya. Kumure harimo byinshi abasereva, aho ushobora gusereva umuntu wese akibona kumva ko icyo umuzaniye kimeze neza. Hariho kandi n'igisata ca protocole, aho usanga ushobora kwakira abashitsi ku buryo bwa none. Dufise ihangiro yuko azokwiza ya myaka y'ubusaza hariho icyo bamaze kwishikako. Icatumye kumbere dushinga isosiyete irimwe impano zitandukanye, nakubwiye ko harimwo igisata cyo gutunganya ivy'ingenzi. Nuko dushaka ubwa mbere sosiyete izokomere, hama abana nabo bashobore guhembwa, bashobore kwifasha, uzobone havuyemo abantu batandukanye, harimo abaririmbyi mu misi zoza tuzogerageza tuze turabasohora indirimbo zabo, gutyo izo ndirimbo zishobore kuba zishika ku rundi rwego kumbure, kandi bizoba aho twizeye ko bazomenyekana gusumba abandi bose mwabonye, kuko hari habo usanga abaririmbyi bamara imyaka myinshi bariko barakora ariko bakaza kuduga ku munota wa nyuma habaye nk'indirimbo imwe. Ariko ndizera ko muri societe Ikindi plus abazoba bafise impano zose bazomenyekana ata vyinshi kumbure binze gusabwa bivanye nuko tuzoba turiko turakora ibishoboka kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe dukeneye. Tuzogerageza kumbe turashika ku rwego rukomeye cyane, ariko tuzogerageza kugira ngo ugwaruka rushobore kuronka indero, gutyo no kururondera ubwa mbere ibyo rukora. Hama turakorana kenshi tukaganira, abo tumaze gukorana barabizi, tukaganira kugira ngo tugende twibutsanya indero y'ikirundi yace cyane indero yo kuziko. Muri ivyo rero no kuza turabigisha, hazobamwo muri ibi vya kiti, hazobamwo kujisha, hazobamwo n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane gucura ibintu byinshi biba byaribagiwe. Nico gituma tugenda buke kimwe ku kindi, gutyo ni indero nje ndizeye neza ko tuzoyigarukana canke abantu bari babiteze kusanga ugwaruka ruri mu mpano zitandukanye ari rumva ibintu biteye isoni, ariko ndazi neza ko twebwe tuzobigabanya buke nico gituma dukeneye n'ugwaruka rusumba ngaha, gutyo bamaze kuba benshi bizotuma twaronka abantu 100 bafise indero bari ku rugero rw'indero nziza yo tumenyere mu Burundi. Amazina nitwa Mahinduka canke Mahindago. Nkaba nsanzwe ndumwe mu bafise ivyo barongoye ngaha muri societe Ikindi plus. Nkaba nsanzwe ndongoye igisata c'ama club gihurikiyemo ibintu vyinshi cyane, harimo aba dauphine, harimo aba maneke canke aba modo, harimo aba danse traditionnelle na danse moderne, n'ibindi byinshi cyane. Ikintu ca mbere twebwe novuga nka ico tuba dukeneye gushikako uko turiko turakorana, no kubwa mbere tugarukana indero runtu na Kristo, kubera ko ugwaruka turakeneye kururera. Ico nico ca mbere. Hanyuma uko dusanzwe dukora turategura, tukarondera imanza, tukaja gutamba, guserva, ajya service yose dusanzwe dukora. Mu bisanzwe bigoye cyane gose kugira ngo urere canke utware umuntu muri murunganwe rumwe, kubera yuko biragoye kuza kumusigura kuri kuramuhanura. Hari n'igihe ikosa ashobora gukora, nanje ubwanje nshobora kwisanga narikoze, ariko novuga ngo nk'umu leader ndagerageza gukora ibishoboka vyose
nkitanga nkagerageza kwerekana akarorero keza ku buryo bw'uko ntashobora kuguhanura ngo iki inye ntukigire aca nsanga nanje nakigize novuga ngo rero ico nkoresha ubwa mbere no kwerekana indero nziza imbere yabo no kurondera imigambi ishobora gutuma dutera imbere nka societe ikindi please no gutera imbere kuri umwe wese muri rusange ikintu ca mbere dushimira societe canke se uwazanye societe muri rusange nuko kabaye akaryo keza kuri twebwe ugwaruka ko kugira ngo dushobore kugaragaza canke gushikana kure impano zacu zigiye zitandukanye kubera ko urashobora kubuzi gutamba ariko nturonke occasion nturonke ikibanza ushobora kugenda kwigaragarizamwo gutegura gutamba bashobora kubuzi kuvyina canke kuririmba nturonke ahantu ugenda kubigaragariza ariko rero muri societe ikindi katubereye akaryo keza kugira ngo dukoranire hamwe duhurira muri iki gisata c'ama club umwe wese mu vyashoboye eka mbetse n'abashoboye bibiri canke bitatu bashoboye kuronka kungene babigaragaza ni umugambi mwiza cyane kuko turahigira n'ibindi byinshi byerekeye n'indero ibintu byinshi cyane birahari ngaha muri ikindi plus yego bagumye bagaruka ku kintu kijanye n'indero mbega abo muri kumwe namwebwe indero muyibona gute hasha indero nyene ifashe neza ko twigisha ibintu byinshi kuba mbega mwagize indero kuva aho muziye muri club cyangwa mwaje munayifise oya tuba dusanzwe tuyifise mugabo hari ikindi kintu ciyongereyeko umuntu ataratahura icyerekeye abadofine mbega abadofine bw'ahantu mubivyaza umusaruro gute abadofine bashobora kudutumira nko mu mamanza muri mariage ukatwikora ko turaza gutamba ibintu byinshi nyene utwifuza karibu abantu babona gute iyo mpano yawe abakunda kubona bayibona gute impano yawe nyene baravyishimiye abadofine mugiye mu rubanza murataha mwijoro mbega abavyeyi barabatahura no bakora umugabo w'ubudofine imbe cambere nuko ubanza kubibasaba bakamenya iyo ugiye ndizera ko basavye uruhusha batakubuza bamenye ugiye urababwira ati ndagiye mu rubanza kandi baba bazi ko wagiye kurondera hari ikintu uza gutaha utahanye ndi umwe mu bagize umugwi ndangakaranga ikindi ego nyambaro yacu ntisa na gato ni abakobwa twebwe turambara amayugi n'abakobwa barayambara mugabo uko tuba twambaye turambara ubuyonga bumeze nk'ibigatanyi byera tukambara n'umufurano ego turabishima cyane rero ikindi yaje kutugeza kure mu bijanye cyane cyane n'indero kugarukira karanga ku Burundi umuntu kweri ndumudansa kandi ndakora activite nyinshi bijya ibintu byo gutamba mbega mu vyiga ryari ko harimo amapa menshi mu bitegura ryari mu bitegura gute ico nje novuga no buhinga gusa no buhinga kubera ukunze ikintu naco kiragukunda abavuga ko abahungu b'abadanse abakobwa bakunda kubagerageza cyane biramaze gushikira yego byaramaze kunshikira kubera abakobwa n'abantu ba mbere bakunda sana abadanseri bakunda sana abadanseri niyo mpamvu novuga byamaze gushikira nanje amona iyi club iyi societe ikindi plus ari hari tushobora kuzo gushikana kure cyane iyi club ya ikindi plus ndibaza izo dushikana kure cyane izo dushikana kure kubera turiko turakora murakoze cyane gose ego none kucutwenga none we umbwiye ngo ikindi place turashima ko urabona ko ndazi uramaze kubona abakomediye abatamvyi urumva yuko bigenda neza cyane gose mwadukiniye agakino nk'abantu b'abapfumu mbega mwebwe bijya bintu mu bitegura gute uko tubitegura kawaida dukina ibintu biri kwisi kandi tukigisha n'ugwaruka bivana na story ukuntu tuba twayandise turashobora gukina filme yigisha ugwaruka canke tugakina ibibaho kurya tuzi umuntu aritaba Imana canke amagorwa arabaho uko nyene vraiment muriko muraraba muri kumwe n'undi gwaruka afite impano zitandukanye muriko murakina comedy mbega mubona ikindi place hari ahantu izoba havyo bashikana ego cyane kandi vuba pano n'umusi vuba hadacigiye kirekire twiteze ikintu
kinini cyane gose kumbure kira muntu akinira muri kindi place azotahe kira muvye yavuge kweri burya rero ari ahantu atonda yego ari gihe umuntu akina ibintu bikaryoha abantu bakamufata nk'umuntu afite ubwenge buke mwebwe mwokumisha gute ko umuntu atwenza abantu ashobora kubasiriye mu wundi mwanya birashika nk'ubu ndashaka kwishura bite grand frère nafashe ubuseriye ndi uci ubibona ko abantu bakina komedi atari birofa ndashobora gufata mudi ya komedi canke nk'aba serious kubera ndi muhira biratandukanye ndi gukazi ego tuvuga uri seriye ugira ikintu bwiye abateguye bine bikorwa byo gushiramwe abanyemana ico novuga na umbiye kujya serious urumva kubera everyday na maniyumvira comedy rero umbiye kujya serious ni ataye no babwira gusa ndacabakunda cyane gose ubwa mbere no bahamagarira nuko bogerageza kuza kudushorera abari bimanza zitandukanye abasanga abafise anniversaire abafise imanza z'ubugeni abafise n'izindi manza zikorwa ngaha mu Burundi turashobora kuzibakorera kandi ku buryo bwa none no ku buryo bwa kumbure bwo mu mico yacu turonka biroshe cyane urashobora kwakura ku telefone yanje ni 61 620 556 canke naho gaca kuri email ugafyonda ukandika ikindi plus @gmail.com shaka guca dutora byoroshe